mu ducura amashinge rero ni ibicurano vyacugwa bikaba ari biterekererwa bijanye n'ivyo kuvyara. Bashobora rero gucura utu ducura amashinge kugira bazotwambika abantu, ngo batwambika rero abana b'imiziha n'abavyeyi bafite imvyaro nyinshi, no kuvuga nk'amayugi yaheza akambara abana b'imiziha uhereye kuri Kabura umwana agira gatandatu gushika kuri Ndayobewe wa mwana abantu baba batancibuka igitigiregezeho. Kabura rero yambara ubusimbi n'urutabonwa, ivyo bibiri byose vyavyibuha kandi vyamakubiti, ni ibintu vyamakubiti. Hama rero umuhoro wambara umwana agira indwi ariwe Nyandwi, hama umudende wambara umwana agira umunani ariwe Minani canke Miharugwa canke Kanani. Bawucura rero nk'agahoro bambara mwizosi. Hama iyugi banyambika umwana agira 9 ariwe Nyabenda canke Nyawakira canke Bwenda. Icumu rero bakajyambika umwana agira 10 ariwe yitwa Macumi canke Makobero canke Ndarishikirije. Mugabo rero ntiyari icumu rinini, kari agacumu gatoya gashobora kwambagwa mu izosi. Misago nawe rero canke Nyasago rero 11 Karenzo akaba 12 wa 13 yitwa Ndayobewe canke co niki nta muziro yagira. Ubujana rero babwambika umuvyeyi afite abana barenga 15 gushika ku 20. Bwari umuntu rero bumeze nk'imburungu, bukagira intoboro hagati ifyuka inyuma, hama bakayitungira mu mugozi ukugambara mu izosi. Hama rero ico bita urudanga canke kiyobora vyambagwa n'abatama. Urudanga rero rwasa n'umuringa w'umujumbu, hama rukagira udotora twihotoreye kuri go. Ikiyobora rero cacugwa nk'umuringa naco kigasa nk'ikambagwa, hama rero kigaheze kikambagwa cyo n'abapfumu. Kazoza FM, be your own boss.